banyakubahwa mujejwe ressources humaines mu maministeri atandukanye, banyakubahwa muri komisiyo ijejwe gukurikirana canke kurabira hafi ivyerekeye amakosa canke gutunganya bisa n'ivyononekaye ivyerekeye amafaranga yagiye aranyuruzwa. Banyakubahwa journalist, tugira amahoro n'akazi keza mu Burundi. Uno munsi ni inama tugira dutunganye ku bwanje ikomeye cane, ndagasurinye ni inama ikomeye cane kuko ni inama iriko ikogwa n'abantu bajejwe les ressources humaines du pays, de la fonction publique. Les ressources humaines kivuga umukozi wese akorera leta, ni kuvuga ni mwe mujera ibikogwa. Iyo gestion ibaye nabi, ibikorwa ntibikogwa. Iyo gestion ibaye nabi, igihugu kiribwa ko kijya gihemba abatariko barakora. Iyo gestion ibaye nabi, byose nta kijya ku murongo. Nico gituma rero ari inama ikomeye cyane, ni inama isaba ko tugira une grande réflexion kugira amakosa akunda kwibonekeza aha canke hariya, turabe ingene tuyatorera umuti mu ministeri yose. Muri ico gihe nitwabishikako tuzoba dukijije ibintu byinshi cyane. Ahanini yatuza kuvugana kwitunganywa neza ya ressources humaines y'abakozi ba leta. Turaza kuvuga no ku ngaruka mbi z'igihe bitunganijwe nabi. Banyakubahwa, mumaze iminsi mwumva hari ibibazo vyerekeye abantu, abakozi dusanga bariko barahembwa kandi batari ku kivi, batariko barakora. Mumaze iminsi mwumva hariho amahera kumbure ubushikiranganji buriko buragarukana mu gihe ca leta, mugabo mwomenya yuko amenshi tutarashobora kuyagarukana, kandi amenshi ayo makosa yose aba bivuye kuri dysfonctionnement y'aya maserivisi ya ressources humaines mu ministeri. Nico gituma rero mu gutuma ino nama twagomba twicarira iyo dysfonctionnement, tumenye ingene twohagarika iyo hemorrhage. Navuze ko igisata ca ressources humaines ari ikintu gikomeye cyane kuko nico gitunganya akazi. Mu gihe gitunganyije bariko barakora akazi, iyo dysfonctionnement ijamwo akenshi ifatiye mu kudakurikiza neza ivyanditse muri iyi statut général des fonctionnaires, kuko vyose biri clair, vyose biranditse ngene biteza gukurikizwa. Tuboneye akaryo kubamenyesha ko uno munsi muza kuva ngaha mutwaye udutabu twinshi, mutegeza kudifiza, mutegeza kudispatcha mu bakozi cyane mu responsable kugira bamenye neza amategeko agenga akazi bariko barakora. Rero tuzaguhagarara cyane ku kintu cerekeye kugera la mobilité d'un fonctionnaire.
les mouvements qui interviennent, les situations qui arrivent au cours de la vie d'un fonctionnaire. Ivyo twasanze la mauvaise gestion ariyo ituma ibimwumva vy'amahera aguma atakara. Ayo mahera atakara twasanze ari biva ku buryo canke ku bwoko bwa fonctionnaire novuga butatu. Aba fonctionnaire dufise ngaha mu gihugu bakora bafise ubwoko ngombye kuvuga simvuze ubwoko dusanzwe tumenyereye, ngombye kuvuga la catégorie, les catégories canke ngira mwataye cyo ngomba kuvuga ico bari. Ni kuvuga hari umufonctionnaire aronsa akazi avuga ati jewe nzotonda hanyuma nzokora ivyo bampaye, batabimpaye igikuru nuko nzohembwa ukwezi guheze. Abo nibo kenshi iyo habaye act bateza gusinyara uko zo kubibona donc batabisinyaye ntaco bibabariye. Umuntu yitavye Imana ni muri DP kanaka, ni muri service kanaka, aho kubisinyara le chef hiérarchique kugira bidoshike muri fonction publique akaca yirekera, hanyuma uwo muntu azobandanya hembwa gushika muri fonction publique twiyeveye tuje kubirondera mu mabanki. Iyi saa turiko turavugana abo iyo kategori y'aba fonctionnaire ndiko ndavuga bataconezwe amahera y'abarenganya akagenda kijamira ku makonte. Iyi saa turiko turavuga ayo tumaze kubona yaba miliyoni 3. Sinzi ko mwumva l'ampleur bifise. Ni umufonctionnaire yahawe akazi na leta, ni umufonctionnaire yatumwe akazi na leta, aragiye yicaye mu biro, harabaye un acte, harabaye une situation X qui se présente, aciye yihorera, il ne signale pas. Ayo mahera transita akabandanya agenda akijamira ku makonti. Heureusement kuri iyo kategori ko ayo mahera agenda kuri konti amenshi ugasanga na banyine makonti ntibazi ko ayo mahera ariko kuko bamwe baba barapfuye abandi konti bazihevye. Rero abo twashoboye gusanga ko amahera yababa imiliyoni 3. Ubu turiko turasaba agaruke mu gihe ca leta. Amenshi yamaze kugaruka. Sinzi ko mwumva ingaruka mbi ya wa muntu aza guhembwa aratonda ku kazi mugabo ntiyakoze icyo ateza gukora. Iyo ni kategori ya mbere. Kategori ya kabiri yoyo ni prepare. Yoyo ni prepare. Ni iteye n'ubwoba niho hari akadi n'ikibazo kinini. Kategori ya kabiri ni bamwe no kwita imfuku. Isiha. Ni kuvuga aratonda wewe akamenya ko naka yagiye muri no situation aho kubisinyara akaca ahubwo akurikirana ayo mahera gushaka kuri konti akaca yatora. Iyo rero iyo kategori ntituramenya amahera gushika iyi saa turiko turavuga turamenya amahera yagiye muri ubwo buryo kuko murumva ko ari menshi. Mugabo amakonti twiketse yose twarayahagaritse. Mugabo amakonti twasanze ariko ubusa. Hari n'amakonti bagiye ko bagashika n'inyuma ku muntu yapfuye bagasaba credit, ugasanga iyo konti babikora mu mabanki sûrement kuko ntiho credit umuntu yapfuye. Tugasanga aho gusanga ko zero fra ya mishara yayitoye tugasanga bari muri moins 2 millions, moins 4 millions. Ni kuvuga barafashe credit. Ni kuvuga ko ari chaîne ihera kuri wa wundi atabisinyaye ikaduga gushika no ku mubankiye kugira ayo mahera bazoguma banyuruza bongere bakoreko n'ibindi biteye ubwoba. Izo konti twazihagaritse.
muri iki kiganiro nagomba n'abantu bose baze kukagarukaho kantu kuvyerekeye amakonti amahera twasanze ku makonti nta kibazo biduteye twarayafashe mugabo twabahamagaye kugira ivyo bintu ntibisubire kuba aho umuntu ava muhira agatonda ku kazi ntakore icyo yateza gukora hanyuma leta ikahahombera amahera ivyo ntibishobora kubandanya ivyo rero ni mwebwe mutegeza kubikinga icyo ngomba gushimikira ko nariko ndavuga n'abantu netse bashimikireko cyane ni kuri iki cerekeye aya mahera twasanze yaragiye twasanze ku makonti atayariko mugabo arafite abayatwaye kuko ntiyikuye kuri konti nagomba ndabereke komisiyo ije rero gukora ico gikorwa nje nsaba abantu bose bazi ko ayo mahera bayafise ku ruhara bayatwaye muri ubu buryo canke buriya bimenyekanishe basabe ikigongwe basubiza amahera kuko hariho n'abanze kubikora ni message turayitanga nagwada bare ko ubu nyene hari miliyoni 52 kuba dusanga igikorwa zimaze kugaruka umuntu yizanye ati ndasavye imbabazi nukuri byagenze nuku umwe yazanye imiliyoni 42 arashira kuri konti ya leta ava muri komine Ngozi ariko nawe nyene iciza nabonyemwo wewe ikosa ryari ryavuye ku mudepeye waho hantu yari yatanze turu message kenewe kugira bamusispande aca yigira gukora hanze lo depeye atarabika document ntigera akurikirana ibyakurikiye agarutse acavuga ati jya amahera nari nasabye ko bahagarika ntavyo nari namenye aca arasubiza imiliyoni 42 mu gihe ca leta arazana ko atasi turamugurira konti uwundi twasanze zari miliyoni 26 yarashoboye gusubiza kuri konti twari twasanze ko hari miliyoni 6 mugabo mu nyuma cazana miliyoni 15 iyo yaba domobeze fo ari kuvuga ati ko bafasha yose y'imiliyo birakwiye mugabo yaciye yizana aravuga ati ahubwo mwasanze yadakwiye kuko ntiturinjira muri fo indani ngo tumenye ayamaze gusohoka ngena ngano mugabo yarizanye aravuga ati aje mwasanze ko siyo ahubwo ararenga aca aramaze kuriha 15 miliyo zija kuri za 6 miliyo amaze kuriha 20 miliyo asigaye 5 miliyo yaciye asa délai de grâce y'umwaka twarayimuhaye kugira ace yapira iyo deni iyi message tuje gutanga aba bantu iyi commission twashizeho igomba itangure gukora guhera kwa mbere yahora ikora mugabo officiellement itangure kwa mbere mu kwakira uwo wese azoza kuvuga ko hari amahera yatwaye hanyuma ayasubize canke atange ikiringo cyo kuyasubiza n'ingene yasubiza ku kwezi ku kwezi sindi ko message bayumvise nukuvuga yuko amahera yaragiye ariko yatwawe n'abantu abo bantu nabo bayatwariye mu gihugu kirimo amategeko bategezwa gukurikiranwa mugabo kwa igihugu c'amategeko kikaba gikeneye gutunganiriza bose kikaba gikeneye ko ibintu bigenda neza dusaba yuko uwo wese azi ko hariho ico yatwaye leta kidaciye mu mategeko aze yimenyekanishe imbere yuko inzego zibijejwe ziza kumurondera kuko nizamurondera bizoba birebire baranyaragase baranyaruka baravuga ati twebwe hariho amahera y'igihugu twatwaye none twaje kuyasubiza nakararo keza batanze abo bantu abariko tugeze ku miliyoni 52 z'abantu bizanye bakavuga bati muri bajye abantu muri ko muravuga jewe ndimwo ure turasabye abo bantu bose begwa n'ico kibazo baze basubize bavuge amahera batwaye
tuzoca tuverifya turabe ko ari ibyo kuko turabifise turiko hariho uyu mugwi nyene uriko urakora urabe amahera yagiye ku muntu umwe nabo ariko ari menshi bizodufata umwanya munini ariko byo tworohera umuntu yizanye nkuko abambere babikoze kugira tunyarutse igikorwa nibaza rero ko ikiringo c'imisi 30 gikwiye kugira abo bantu baze bimenyekanisha imbere yuko umugwi ujejwe amatohoza ushigwaho abatazoba bakoze ico gikorwa bazofatwa koko ko arabasuma abasuma rukomvye kuko bazobananiranye banse n'ikiringo tubahaye cerekeye kwimenyekanisha kuvuga kugira ibikurikira bikogwe dushobore kurokuvura tugarukane ayo mahera ya leta yanyurujwe muri ubwo buryo ivyo rero banyakubahwa sinza kwiteba cyane message iri claire ariko reka ngaruke kuri mwe twari twavuze byerekeye ingene la gestion tukinge ibindi uyu mugwi uriko uriho kugira ugarukane ibyagiye mugabo no munsi nitwoja muri logique yo kugarukana no kureka ngo bibandanye bigenda ngo dose turondere kugarukana reka rero dukinge hasohoke amahera ya leta ategeza gusohoka hahembwe umufonctionnaire ategeza guhembwa ariko kivi abajejwe ressources humaines mu ministeri murazi abakozi bakora mu shikiranganje mukoreramwo ntivyumvikana ingene hoca habaho abantu babandanya bahembwa kandi ujera ressources humaines atabazi canke haba situation kanaka uwo ressources humaines ntayimenye ategeza kumetiriza guhera ku muplanto gushika ku mukozi wo hejuru situation yiwe mwese ngira babahaye utu dutabo murabe kuri chapitre page 21 du déroulement de la carrière section 1 déposition statutaire tout fonctionnaire doit obligatoirement placer dans l'une des positions suivantes soit ari en activité ahariko arakora soit ari transféré harimo ibibazo ugasanga yabaye transféré mu yindi ministère mugagumya ahemberwa kuri iyo nyibiteri iyo ministère arimwo ibyo muri ministère de l'intérieur yababize kuturusha ariko ni kibazo nukuvuga toute ari en activité ni situation journalière OK dufise muri ministère terre dufise abakozi n'umunsi wo kukazi naba iyo niyo position ya mbere position ya kabiri hariho ababaye transféré muri ministère bagenda muri iyi hariho abavuye muri ya ministère baje wacu nukuvuga iyo ni mu mode transfert qui doit être signalé et qui doit ifise ma conséquence au niveau ya paiement ya salaire hari cyama congé les congés de formation ibyo byose ça doit être signalé hacha détachement ugasanga umuntu abaye détaché mugabo bandanije ahembwa parce que son détachement n'a pas été signalé à qui de droit. La mise à la disponibilité, la suspension. Bon, muri make ngira mwatawe yuko les conséquences zerekeye la mauvaise gestion zizi mouvement zimu fonctionnaire nizo ntandaro nizo nkwezi z'amarere yibi turiko turumva by'amahera ya leta itakaza nari definishije aba fonctionnaire nari navuze aba fonctionnaire batatu dufise ngaha mu Burundi
nari maze kudefinisa babiri ngoma ngiri wa gatatu wa mbere navuze ko ari wa wundi ntaco mbazwa aratonda akarinda ku kwezi guhera ico bamuhaye agakora ico batamuhaye ico bamuhaye ntaco ntibishuze umva naho kimutishuje nturonka inyishu nico cyo kazi nayo mahera agenda kiryamira ku makonti tugiye tukayatora tutagiye naho azoguma ari ngaho tezorize mu bank canke ubunye niyo konti haciye akabona amahera yitsese agatora atazi ivyo ari byo wa kabiri n'uyo navuze ariko mini top arabibona arabikurikira ayo mahera yatora agatwara akanyuruza wa gatatu rero niwe kuvuga niwe nkeneye niwe turiko turavugana n'uyu uno munsi akenewe n'uyu mu fonctionnaire atonda agakora ivyo ategereza gukora kandi mu mwanya ateza kubikoreramwo uwo rero niwe mu fonctionnaire dukeneye uyo wa wundi wa mbere arashobora guhinduka agacika wa kabiri wa gatatu mu gihe yoba renforcer en capacité akamenya ko ateza gukora ivyo mugabo ujya wa kabiri we navuze uyo igihano ciwe no kumukura kandi tumukwingira so kumukura gusa no kumuhana kandi aba fonctionnaire bariho nibaza ko sengana inkoro ku maso hasigaye gusa kubidantifya kugira dushobore gukora muri systeme iri sain wa gatatu rero n'uyu tugakuvugana ko no munsi n'uyu wa mbere transforma avec ivyo kogwa byose bikenewe kugira tufite un fonctionnaire digne de son nom qui a compris la mission lui a signé leta mu gutanga akazi ibikeneye umuntu aja kuyikorera kugira igihugu ntigihombe kugira igihugu gitera imbere muga ntikizotera imbere hari en désordre muri administration publique aka gatabo rero twabahaye na gatabo kazobafasha kugira dukurikize neza kugira dukinge ibi by'amahera ya leta sinamahera namahera ofinish n'amahera mugabo nibikorwa birahononekarira iyo la gestion l'organisation ya ressources zimeta ameze neza abakozi birirwa mu ibarabara baza kurekrama abakozi aho kuja gukora atonda kurekrama ku kazi leta izohemba o finish umuntu atakoze naho nyine ni perte nico gituma dutegerezwa gufata iya mbere kugira tworganize neza le service cyanyuma nagomba guheza ko imbere kubaha ijambo kandi naco gikomeye cyane muri organisation ya ressources humaines ni ikicerekeye gutonda le chargé de ressources humaines mufise igikorwa kinini cyo kuhimiriza cyo kumenya yuko abakozi batonze amasaha yo bakoze amasaha bateze gukora batasha amasaha bateze gutahira iyi recommandation yavuye mu nama shikiranganje no munsi rero il est vraiment très important de revenir et d'insister beaucoup on ne pourra jamais je répète franchir cette étape de développement arriver à cette étape de développement mu gihe tutazi gukoresha umwanya bikunda dutegerezwa
kandi duhamagariwe gukora amasaha duteza gukora gutonda isaha duteza gutonderako kugira ntitwibe leta. Umukozi atonda saa 3 saa 2 na nusu saa 2 akaca ataha saa 8 ntaco abaje gufasha igihugu. Umukozi ikibini cya kare itegeko no gushika ku kazi 7:30 isaha 1:30 akazi kagahera isaha 9:30 kugira dushobore gukora tugakoresha amasaha akwiye tugira ico bita twavuga 8 heures de travail. Je répète, hariho nawigo nanata bakagira 8 heures au travail. Hariho difference ngira mwayumvise. Akavuga ati nagize natonze na amasaha 8 ari ku kazi mugabo wo fini hetse yakoze. Reka rero turabe tugire 8 heures de travail mugabo twevite kugira 8 heures au travail. Dukoresha umwanya wacu kugira tubyaze umusaruro. Niba dakotaza gucira mu kanya tuvugane ku kintu cerekeye aho tugejeje ku kintu cerekeye ama correction ya emploi type kuko mwifisemo uruhara runini kandi birakenewe ko kiva mu nzira kigakogwa kuneza y'abakozi no kuneza y'igihugu. Rero sinzi n'abaturiko ko bafite yongerako ariko njanugura le débat kugira tweshanje